ashobore kuvuga ndaza kumubaza ivyo twize vyose mu ncamake kandi araza kubishobora. Ubu rero reka tubaririmbe gusa uturirimbo dukeyi twize na bano bana tubafasha gukunda ishuri. Mwaba ni sawa? Bon après-midi les enfants. Très bien, mwikomera amashi. Sawa, tugomba tubaririmbire aba bantu bose bari hano akaririmbo kamwe mu bwo twize, sivyo? Twagiye Petero akiri muto Urakoze cyane. Akandi karirimbo kamwe turirimba kandi sivyo muhereje kuririmba k'ikirundi, reka turirimba k'igifaransa. Umve murinde mwaciye mukibwira. Okay, tugende la tête les épaules. Très bien. Mubakomera amashi. Ni sawa. Sawa, reka tumaze tugeza turaza gusubira kuronka ijambo hanyuma kugira ngo baze kwerekana n'ubundi bumenyi baronse atari izi ndirimbo gusa. Murakoze. Musubire hariya muri muraruhuka, sivyo? Bakomera amashi basho. Yes, bakunze bashoboye kigenda baranguka kuri mikoro muri kumwe na Jesse Masambambi nyuma ya Kanani Alexon abanyaga hamasa naho meze neza cyane. Uno munsi ndi kumwe n'abanyeshuri abarimu bavuga yuko bigisha amwe mu mashuri asanzwe afashwa no mu diaspora. Uno munsi twegere umwe ashobora kubaza. Bitse ni sawa? Ni sawa? Umeze neza? Ego. Ushaka kumenya akazina kawe? Yitwa Melissa Nirema. Melissa Nirema. Abantu bashaka kumenya wigisha he? Nigisha ntashure bise nigisha aho muganda kunda ahantu hari abana nyene kubigisha aho kuri eglise ahantu hose mbandi hari abana ndakunda kuca ndabaja aho kugira dukine ko ndakunda. Ushaka kumenya n'ikintu waje gushigikira uno munsi nyamukuru kugira tukinonosore neza? Naje gushigikira projet ya Marcel ego kugira ngo tukangurira abana gukunda ishure tukagurira abana gukunda ishuri. Urabona yuko ibirori bijaburo n'abantu bose bagiye batandukanye harimo abana basanzwe biga nganyene n'abavyeyi. Ni kihe kintu ubona bokongereza wosaba nkawe nk'umuvyeyi ndaziko urafise umwana umirije kuzomura cyangwa urafise ibindi ubona ko umuvyeyi canke nk'umurezi cyangwa umuntu abafasha? Saba nk'umuvyeyi canke umuntu abafasha? Sawa, usaba nk'umuvyeyi ikintu bakwiye kongereza. Idengeza Marcel. Nibaza ko vyema vyinshi ari kwije igisigaye no guheza inyubako kugira ngo abana biga ahantu heza. Ubundi vyema ibintu bazokinisha birahari, ibikoresho vyinshi birahari. Urakoze cyane kamaze abandi bavyeyi ndabona ko hari abavyeyi benshi bavyitabiriye. Muvyeyi ni sawa, umeze neza? Ego imeze. Witwa gute? Nitwa Savyimana Alice. Savyimana Alice, urafise umwana yiga ngaha? Ego. Iri shuri urazi ko baryita ngaha? Oya ntibari ingene ryitwa. Ni kihe kintu wose wokongereza muri ino shuri abantu batumye baragira kano ikindi kintu wokongereza? Umwanya wo kwiga ivyigwa by'abanyeshuri kubera babaha umwanya mutoyi n'umunsi umwe mwiyinga bakongereza iminsi yo kwiga. Ego kugira abana bacu bamenye. Ego bakongereza ikintu ubundi munsi mwiyinga biga ko batoye kwiga umunsi umwe mwiyinga.
sinzi igituma batoye umunsi umwe mwiyinga ngira hoba ari nko kubura abigisha canke abanyeshure mugatwe abanyeshure turabarungika twama twabarungitse kira kuwa gatandatu ariko twasaba yuko bokongerereza iminsi bakiga nk'abandi. urakoze cyane. Yes, bakunze baciro TV urabona yuko turi kumwe n'abamama benshi bagiye batandukanye. Numero 4 arabandanya umupira wasohotse gardien w'umukomera amashyi gardien mukadi Yes, bakunze baciro TV ibikorwa biracabandanya urabona yuko hariho abana bishimye kubona baje gushigikirwa n'abavyeyi. Uyu umwe turi kumwe sinavuga amateka yonde yamari ariko numwe mu bantu afite icyo yongereza kuri aba bana. Reka maze namakaze kuri Ciro TV abidondore anavuge n'ikintu nyamukuru cyatumye dukoranira hano hantu nakura ngo tumeze neza. Kimeze neza ndashima kabisa. Turashaka twitondera akazi. Jini tware Chris Mel. Alegris Mero anya abantu bashaka kumenya ujejwe iki kweki twateraniye ngaha je navuze mu camake yuko ibyishimo byawe byinshi ku bana ndetse n'abavyeyi. Ijambo nyamukuru rero urubanza uko rumeze idoniga Nkuko bisanzwe iyi isanzwe ari association yitwa Famille de l'Espoir isanzwe ifasha abana bafise amikoro make iwabo badashobora gushika ku mashuri byoroshe tugashobora kubagurira ibintu by'amakaye ibintu byo kwishura ama minervare ibiki ariko uno munsi ni umunsi udasanzwe twashoboye kugurura iki ni nko kuvuga ni ikintu bise porte ouverte ni kuvuga aho abantu bose bashobora kuza bakaraba ibikorwa bisanzwe bikorerwa muno muryango w'ivyizigiro. Ni kuvuga rero programme isanzwe ihari niyo gufasha abana bari hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7. Iyo programme rero yari isanzwe ihari bari basanzwe babafasha baza bakabigisha ariko no munsi ni umunsi nyene udasanzwe twari twateguye kugira ngo dushobore gushira ku mugaragaro ibintu bisanzwe bikorerwa hano hantu. Kugira utangure kile gikorwa ndazi gusanga bigoye nijari mwiyumviriye ati twebwe dutangure kile gikorwa byagenze gute nzenge urane mugena mwahuye nazo kugira mushike ngaha anya mushitse ni kiye kintu mubona mukuriye gukora kugira ejo tuzorenge ngaha anya tugeze. Misanzwe byose tubishobozwa n'Imana dusanzwe dufise umuvyeyi wacu niwe yatanguje iyi association ariko twebwe dusanzwe turi abantu baza nyene bamufasha tusana turi ngahanye kora watabari hafi wewe urumva niwe atanga ibintu by'uburyo niwe abihagarariye cyane cyane twebwe turi nk'abantu bashobora kuza bamufasha nyene mu bisanzwe mu bijanye no kurikirana abana bonyene. Hajyanje turabona ko hari abana bariko muri ko murabigisha gukunda umupira ndetse ko barakina turabona ko hari abana bamwe ko baratsindana. Ikintu cya mbere ngenda kubaza ari umuvyeyi kwashoboye kubaza aravuga yuko ngahanya ikintu cya mbere mukwiye gukora ariko ngereza iminsi abana kugira bige nibo bazotahura cyane. Murabizi ikimbere cyo kubyo bikora ko bavuze yuko abana biga rimwe mu ndwi. Icyo kintu nico murabize ikintu muzokongereza kugira babandanye biyongera izindi minsi. Muri make iyi nye yari programme yo kumenyereza abana kugira bashobore kwitegurira kuzoja ku mashuri ariko mu minsi mu kwicenda vuba dutegura gutanguza ishuri rya maternelle. Urumva hamaze gutangura ishuri rya maternelle abana bazora biga misi yose ni kuvuga iyi ni nko gufasha abana kugira bitegure kuja ku mashuri tu ahandi hoho hari programme yo gutanguza ishuri rya maternelle izotanga urumva hamaze kuba programme yo gutanguza ishuri urumva abana bazoza biga misi yose. Ubu rero tugeze ku rukino rwa nyuma ubwo bita finale nk'uko wariko arabiyobora hano yavuze ruhuza Eglise Lumière hamwe na EAC
umva rero sinzi barambye ngo ndabifurize gutsinda sinzi ko abo nifuriza gutsinda ariko je mvuze ni chacun pour soi Dieu pour tous donc imana ibane namwe mwese que le meilleur gagne amen comme mudakoma amashi hanyuma ijambo rya conseil turaza kuryumva urukino ruheze hageze mu gihe cyo gutanga igikombe ubwo rero arbitre nahi wawe uvuze firimbi ngira ngo amafoto bayabafasha sawa. Yes, bakunzi ba Curo TV, urubanza mwabonye ko rwagenze. Sinokwirwa ndavuga ajya hirya no hino. Twatanguye kuva kare urubanza kuva mu gatondo vuga yuko urubanza rwagenze neza, ariko ikintu nyamukuru turi kumwe watumye aduteramisha ngahanya ibyatu umuntu yatumye biba uno munsi urabona yuko ari umuntu witeka ari kuri kamera zacu za Cyubahiro TV. Reka tumuhe kaze kuri Cyubahiro TV turamumenya ndetse turaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri we, turaza kumenya n'icyatumye atanguza gukora bino bintu gufasha abana batishoboye bafise amigoro make atishoboye. Ndakuramukije umeze neza? Ya ndemeze neza kabisa. Turashaka kwidondora akazina. Amazina yanjye ni Marcel Rashid, donc ni jewe ndi watanguje iki gikorwa, donc iyi association yitwa Famille de l'Espoir, donc umuryango w'ivyizigiro natangiye kuva mu mwaka wa 2004 kugeza uno munsi twatangiye buhoro urumva na mikoro ko Imana igenda iduhezagira natwe duhezagira abana urero abona aho bigeze kandi abizi yuko biri imbere ari byo byiza cyane. Turabona yuko mumaze kugera ku ntambwe ishimishije, umaze kubona yuko umuntu afise abana bangana uko unya twashe kuyaga n'abavyeyi besho giye batandukanye ndetse baranashima bananagushimira cyane. Ati Imana yagukoreyemwo uze kubikora bino bintu uze kwa mubikora ndetse unagira n'undi mutima ukore ikindi kintu kiruta ikinya niyo migisha ndetse banagusabiye. Wiyumva gute kubona aba bose wabakoranije? Écoute, jewe uyu no munezero wanje. Hari umuntu yigeze kumbaza ikibazo ati none turavye amafaranga winjiza eske amafaranga ushira muri ibi bintu wowe wungukamwe iki? Urumva? Jera mugiye ni inyungu z'amafaranga bura nicyo abantu tujya tuyibeshaho. Jewe nabikoze kuko nshaka yuko kugira ikintu bita mu gifaransa impact muri community. Iyo nshoboye kubona nk'abana nafashije kuva mu mwaka w'2004 n'umunsi wakabageze muri za university bamwe bararongowe nkabona hari ahantu nabagejeje, iyo ni inyungu yiwanje. Donc na yindi nyungu je ndondera muri ibi bintu no kubona ushobora guha umunsi abana bakanezerwa. Urabona abana uno munsi bariko barayerera mu mabarabara ariko ko uno munsi baje hano urumva uko mbona abana banezerewe najewe numva umunezero kabisa. Hari abantu basanzwe kenshi na kenshi bari mu mahanga ariko batabafise agatima ko gufasha abandi bana bafise amigoro make. Ukwiyumvira ubwa mbere na mbere kiciyumvira ubwo hari umuntu yakubwiye ati burya ugize ukuntu Imana yuguhezagira kurushingiriza ngaha cyangwa wowe nawe wabyimvira ati reka nkora iki inyakumbura Imana cyo kimezagirira. Jewe shatse shobora kukubwira nibanga ry'iwanje en fait. Jewe ndi umuntu mvuga nagizwe na communauté. Je navutse sinigeze mbona papa. Urumva nari umwana w'imfuvyi ndazi ko imfuvyi icyo bivuga. Jewe abantu bamfashije kugira ngo nige na abanyamahanga. Urumva iyo nabona abantu bamfasha sinari kuba niza amashuri nizi no munsi. Ubwo rero jewe ikintu ndiko ndakora bavyita ngo donner au suivant. Ico je nyene naronse nicyo ndiko ndaha abandi bana. Buriya babita ngo la generosité ni ingwara. Bivuga ngo iyo umuntu yafashijwe nawe agira tendance yo gufasha. Donc aho niho biva nturonderere kure so kuba ngo ni Imana yambonekeye cyangwa yagize bikoya. Donc nabonye ico nahawe naje ndiko ndagiha abandi bari nyuma yanje kandi nzi ariko nabo bazogiha abandi bazokurikira. Hajya musanzwe mutuye hehe? Imirimo ya misi yose muyikorera hehe? Washa kwivuga kuri stage twashaka rero tumenye idonide imirimo ya misi yose muyikorera hehe? En fait je mba muzusha Canada mu muji muto witwa Châteauguay ni hafi ya Montreal, benshi bazi Montreal. Umva jewe nize ibintu bya social work, urumva travail social mu gifaransa byo gufasha abantu mugabo ni specializa mu bintu bita protection de la jeunesse. Uje nkora mu kigo cya leta ya province ya Quebec gishinzwe gukingira abana bato les mineurs, urumva soit bafise babaye mu buzima bubi
canke abavyeyi bari incapable urumva yo kubitaho nkuko bikwiye. Donc twebwe abo bana nitwebwe dushinzwe kugira ngo twirasire yuko baza mu ishuri, twirasire yuko bataba mu miryango ishobora kubafasha. Donc niko kazi nkora hariya, urumva umutima wo gufasha nari ndawufise, numva nshaka gufasha mugabo ndawufasha mu buryo professional, niyo mpamvu nacenza no kuvyigira. turabona yuko washoboye kubaka ahantu bashobora kuba bo kujya hamwe baraheze ahandi ni harahera. Ubwo hariho ikindi kintu cyoba kiruta ikinya usigaje kuzodukorera kugira abakunzi ba Shorezi bo bakeneye. En fait iyi ni intango imigambi ifise ni myinshi. En fait je nshaka kugira hano soko ikigo de référence, urumva ikigo de référence mu gufasha abana batishoboye ku buryo tutazoga badishe dufasha abantu, ahubwo tuzoja tunagira ama formation, urumva ku bantu bose, yaba ku bavyeyi, yaba kubigisha, yaba ku bantu bose bafise umutwaro wo kwedika. Urumva ndashaka ko kizoba ikigo de référence dans l'éducation des enfants au Burundi. Hariyo umupapa ashobora kuba yo kwifuza kuraba ngahanya, iyi ni televiziyo maze kuba ifise abantu ibihumbi byinshi bikurikirana ku Cyubahiro TV. Hariyo umuntu aza kuvuga ati je nakozwe kubona ukungene umupapa yiyumvire gufasha abana b'igihugu batishoboye yuko bazokwiga amashuri. Nanjye nashaka nza kugira umucango yo bigenza gute? Okay, biroroshe cyane. Umuntu ashaka kugira umucango hano, urumva kandi umucango burasa amafaranga gusa. Je hano kenshi mba nkene nk'abantu baza, wabona nk'abari abantu bose baza kudufasha kuorganiza ibikorwa, naho no mucango mugabo ufise inoti ashobora kudufasha. Umuntu agiye kuri internet ukaraba site web famille de l'espoir.org, urumva ushobora kubona ama contact yose naho ucisha iyo ushaka kudufasha. Mugabo je objectif wanje c'est pas tant yo kurondera abantu bamfasha, mais kwinspira abandi bashobora gukora ibikorwa nk'ibi aho baherereye. Ikintu navuga abarundi turaba diaspora benshi cyane, urumva je ntabazungu bamfasha hano, ni jeje nyene n'umuryango n'abagenzi bake. Aba diaspora bose genda je les invite kandi birashoboka bagira umutwaro wa education y'abana bo mu Burundi, kandi ziko mu diaspora bose abishize umutwaro ashobora gukora igikorwa nk'iki ku buryo mu Burundi mazone yose ushobora kugira centre nk'iyi ifasha abana, kandi bishobora kuzogira impact niniya mu gihugu mu myaka iri imbere. Papa reka nagushimira ko amajambo twabaze ari meza cyane, ariko nawe ndaguha akanya ugira icyo ushikirije na leta y'u Burundi. Ndibaza yuko iyi ni intererano ikomeye cyane gufasha abana b'igihugu. Ego uvuze leta n'abanyagihugu jewe umva mugabo ni vyiza ko na leta imenya ibyo turiko turakora kugira ngo ishoboye kudushigikira, urumva kugira ngo nyene tubanda kuko bitiko turakora tunganira leta. Urumva aba bana dufasha bakiri bato nibo bashika mu mashure bagatangura bafite deja ubumenyi ku buryo bisha biborohera no kubandanya amashuri. Je hari jambo rimwe mvuga mu gihugu muri Canada baja batwigisha ngo idolari rimwe ushize mu burezi bw'abana igihugu kibongamo inyungu y'amadolari 90, azova ko uriya mwana ni akura azogira akazi keza cyangwa azoba umuyobozi mwiza, azoterera bijya bita amataxe baterera mu gihugu, urumva meza. Ngo ifaranga rimwe udashize muri education ngo rizogirisha igihugu igihombo cy'amadolari 90, kuko bari abana batari edike nibo bavamo abandi abajura biki y'amahera leta itashize muri education ikainvestisa mu kubaka amaprizo no mu kuri abapolisi n'ibiki. Urumva rero niyo mpamvu urumva ko cyo dukora na leta bure meshobora kutwunganira kandi byo dushimisha. Nk'ubu hano tukeneye nk'ikibuga tuzadukiniramo, urabona ko akabuga dufite ntigato. Urumva ibyo byose ibintu tuko turaraba mu bihe biri imbere kugira ngo tuzogira ahantu hagutse ho gukorera ibikorwa. Reka ndagushimire cyane, ndagushimiye ku kanya wampaye. Ndabashimiye cyane namwe kuba mwaje hano kugira ngo mushobore kwerekana ibintu biri kubiraba ngaha. Imana ibahe umugisha.
twaje gushigikira akazoza kidogo tugurwa na kubu yesi bakunzi ba Curo TV banage mukanda subscribe na comment umwe mudushigikira abana b'igihugu uyu ni umwe mu bapapa yavuye umwe mu bandi bapapa aje gushigikira abana b'igihugu kugira baze kwiga amashuri bashobora no kwiteza imbere uvize icyo ushobora gufasha nawe udufashe ejo uzoshimirwa turabakunda cyane.